bakunzi ba INYISHU media mwaramutse cyane muri bivanya naho muherereye abarenga n'abatarenga abari bose mukice amahoro y'Imana bane nawe kuri mukozi wa INYISHU media muri kumwe na Swingi Mr Swingi nyuma ya kamera muri kumwe na Mr Swingi nyene n'umusinje nashoboye kuvyifasha kuko ntabwo turi kumwe kumva ko biriko biraba ntari ngaha uko mubibona turi muri Professor Ngozi komene Kiremba zone ni Gakere nagiye ku maziko y'umuvyeyi wanje sokuru wanje niwe yitavye Imana numva tutashoboye kuvugana n'abandi urabona ko barasohoye isanduku tugiye gutora umuntu aho nta muntu arimo mu isanduku gusa tugiye gutora umuntu naho yapfuye ari nkuko mubona murumva ko ari inkuru y'umubabaro cyane ni inkuru yabaje rwose ni inkuru imwe iteye ubwoba ariko kubera ko tuzi ariyo nzira kubera ko tuzizotegerezwa kugenda kubera ko tuzi tuzopfa nta bundi buhinga tuzopfa nyuruko nyene kandi ntako twumva turi gushobora kubigenza usibye ko Imana twese zoshobora kugira gute kubidukorera gasanga buri muntu wese arangije ukundi wowe ukora neza ukora neza wowe nawe ukora nabi nabo kumeze ukora nabi ico inyishu uzobibona n'inyungu yo gukora neza uzoyibona inyungu yo gukora nabi nayo nyene uzoyibona nkuko mubibona aha turashitse ahantu ari nkaho no kwita muri morgue niho ari umuntu yamaze gupfa umutama wanje iyi ni famille turi kumwe ngaha inshuti n'ababanyi turi kumwe ngaha bavuze ati ntimwogira ikibazo nk'ico tujya kubaherekeza reka tujane dushobore kushikanayo turabe ndetse n'abandi bazi umuntu amaze gupfa yakwica kundwa na benshi umuntu amaze gupfa n'uwo ahora mwanka uwo musa aca mukunda kubera akavuga ati nta kibazo uzosubira kugira nawe nta ngorane nimwe usubira kuba hagati yanje nawe ubu byose biragiye ku murongo turashitse ahantu hari ico kiziga uko mubona iyi ni famille yacu urabona ko abantu babaye cyane bafise umubabaro mwinshi cyane ba grand frère ba petit frère abandi utaba mama ba papa bose murabona ko bari ngaha bose urabona ko bari hano turinjiye indani hano hari ico kiziga c'uwo muntu hari ikiziga c'uwo musokuru c'uwo papa wanje ngo ico ngaho ngo waharyamye mu ishuka bamufutse sinzi ko nza kugirirwa amahirwe yo kumufukura ariko hamwe amahirwe no yaronka no fukura nta kibazo urabona ko baraheje kumushira mu ndani urabona ko abana famille abantu bose bafise umubabaro mwinshi cyane buri muntu wese afise umubabaro umwinshi kandi ukomeye gose ariko nubwo biruko nta bundi buhinga turavuga tereka niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abamwizeye bose bakagira kuvyo ashaka ko agira ko bahawe kwitwa abana b'Imana twagiye tugeze kwitongo ry'abapfu nyene aho bita mwirimbi sambuza ukarimbe ko ukarimbi abarakarimbi bariko barashinga mwirimbi none aho ni kwirimbi aho bahamba abantu no abantu bahari ni benshi cyane kandi barababaye bafise umubabaro mwinshi bafise intuntu n'umubabaro kuri uwo muntu hajya ngo gupfa si bibi ariko gupfira mu vyaha canke gupfa nabi nivyo ibindi byose birasanzwe mu bibi birabona ko ababaye cyane n'umukecuru aramubona ko bariko barasenga nanje nkumbure reka nifatanye nabo mu gusenga urakoze Mana ibazi kitandakitanyiko niko ndagushima data ko wongeze kutugeza no munsi ndasengiye umuvyeyi uyo wanje ashika amahoro narashobora kuba afise ivyaha kanaka ariko ndasavye Mana kugira ngo ushobore kumushikira ushobore kugira ico ukoze ku buzima bwiwe ntashike ngaho kugira ngo abaje kubabara reka ruhuke imibabaro yo ngaha kwisi ariko yongere gushika iyo kugira ngo ashobore kujya ku mbuto z'ivyeze abone ivyiza yakoze abone umunezero yakoze atangure kubona inyungu yavyo hajya iyo ubivye ukembura nabe birababaje mwami Imana reka ndasavye imbabazi uyu muntu n'icyaha coba yari yakoze yo batari yibuka ndakimusabiye imbabazi ndamubariye ku kintu cyose wamaze kunsitarako nawe Mana ambabare kugira ngo ntagende hari uwundi wafitaniye bifu ndasavye imbabazi kuri bone umuntu wese wafitaniye ikibazo kugira ngo mwami Imana ashobore kubaho ayidegemvye yagiye agenda amahoro atankurikiza nimwe ihari
ndabisabye ndabyize kubikora mwami Imana reka data ubuntu n'imbabazi n'urukundo bibe kuri wewe reka Mana ubuntu n'imbabazi mwami Imana bibe kuri wewe kugira ngo buri muntu wese ahari yumve ko amubabariye yumve ko atantambamye nimwe iri hagati yiwe yagiye mwami Imana abaze kubana nawe ashikire mu buntu bwawe kitandara kitanyigwanyigwa we data waremye umuntu warteguye ibintu bitatu mwana ku muntu hariho umunsi mukuru wo kuvuka no munsi mukuru wa mariage ndetse no munsi wo gupfa uno munsi ashoboye kurangiza umunsi mukuru wiwe wo gupfa arapfuye reka umwakire mu bwami bwawe kugira ngo ashobore kubaho yizigenze amen. Murabona ko bariko barasoma ijambo ry'Imana bariko baramusomera ijambo ry'Imana naryo gusenga turahejeje bagira bashire mu kiyoga bakorera mu kinyogo bakorera kumana yuzwa n'inzara ni nyinshi ariko nibaze ko ibintu bimeze neza kandi biza kubandanya mubibona byose mu kumwe natwe urabona ko bagira bashira mu kinogo bagira bariko barapima bumviriza ibiziri ko biva bicika kugira ngo ntibamumanuranisha avu n'ubwo yapfuye biza ko umuntu yaca amanuka afise umubabaro afise iki reka mwana ni muri kumwe natwe aha niho bagomba gushira umuntu niryo imbi bagomba kumishiramo reka Mana ubane nawe muri byose Mana basigaye nawe nyene ubarinde umuntu wese ahari umurinde kugira ngo ivyumviro bigume ntibimugume mu vyiwe impwemu za karandarande ntizitwomeko impwemu ziki murabona ko turacari mu itongo ry'abafu ntibagiye nabibagije turi muri province Ngozi commune n'Ikiremba zone ni Gakere naho tubibereye uno munsi ndashimiye cyane X-ray bam CEO wa INYISHU media ashoboye kunyizera akampereza ivyo mankombora ngenda vyitwaje kugira ngo mwumve ko afise ku rukundo cyane abo muri INYISHU media bakoze INYISHU media avuze ati ntogenda uko nyene nukuza ntitwoza turasangira vyiza gusa areka nibi tuze turabisangira aravuga ati twara kamera nkombora dushobora gufata ama image bose bashobore kushikirwa bose bashobore kuronka ko murabibona ko bisanzwe nije ndiko ndifatira kamera buri kimwe cyose je ndiko ndacikorera mubona nako ndagaragara muri abo bantu ariko namaze kwashika naho nibereye byose ndiko ndabikurikiranira hafi cyane namwebwe ishobora kumanda bibahereza ko namwe ubwanyu nabibahereza ko niba mumubona ndi ngaha nyene tuye ngaha jambo ry'Imana ryo litubwira ati gufasa bibi ariko gufira mu vyaha gufira mu mubabaro nivyo bibi ariko ubundi gupfa vyo nta kosa birimo nta kosa birimo burabona ko bagira bamushire indani mu kinogo bagira mu manuka neyo ahambwe niteka ahambiwe mwiteka umutekano mwishane yigira amahoro nta dengenda zirubanza rugahera ndabuza buri muntu wese ubazi ko ari cyo bafitaniye agire uyo nawe mubona ngaho ni umuhererezi wa papa umuhererezi nyene w'uyu mutama yitafite Imana abo bose ubona ko ari ababi barimo mubabaro mwinshi barababaye kuba babuze umuntu bakunda yihuriza na buri muntu wese nta muntu umwe bagiranira ishavu nta muntu umwe bagiranira inzigo buri muntu wese yaguma biryohera bavugana ivyiza bavugana ibintu by'umutekano nta kintu kibi na kimwe bashobora kuvugana nta kintu kibi na kimwe yakora abo bose ni famille babona ko barababaye cyane bafise umuburo naje ubwanje ndababaye maze kubona abantu bakuze abana bari kubararira umunsi ari ngaho buri muntu wese afise umubabaro ari kararira ariko nabanze ko byose bimeze neza reka twitege uko bizagoba bigenda gufira mu vyaha nivyo bibi jambo ry'Imana rivuga ati haranditse muri Bibiliya ko abahawe bose ububasha bw'Imana bahubasha bwo kwitwa umwana w'Imana rero ugufasi bari kugufira mu vyaha nivyo bibi urabona kubera ko umuntu yamaze kwitaba Imana buri muntu wese avuga ati uyu mutama arapfuye nubwo apfuye yapfuye twari tumukunze
naje ubwanjye namukunze yamba hari abantu nakunda yarimo ariko Imana irashimye kumutwara nkumbure n'ivyo yabonye ko bikwiriye kuba yagiye. Bose n'abantu barababaye bafise umubabaro mwinshi baratuntuye gose bafise inzara n'inyota wumva babaye cyane kuba uyu mutama ashoboye kwitahira. Tugira ubuntu nubwo ari ruguru ubona ko hari imodoka nyinshi cyane zitavye urwo rubanza kuwo muhisi kubona kiri umuntu ko yamaze kuba umuhisi twitabwe n'imodoka zishika 9 kandi zose abana biwe abuzukuru biwe. Murabona ko ari ibintu bigoye cyane kandi ariko nubwo bigoye ntaco twashobora kwivuga kuko birababaje gose bifite nono n'umubabaro ariko nukuma dusengeranira twese kukuma dusengeranira muri buri kimwe kukuma dusengeranira mu bibazo banezerewe ubunezerewe ubabaye ukomeze kose sengera mugenzi wawe. Muri ivyo n'uwariri ndavuga ngo sengera abasiwe Mana usengera abasi bawe Mana kugira ngo Imana ibahe kunesha. Twariko turagenda urabona ko turi mu ibarabara tugenda kamera igenda iratsungagira. Murakoze.